Umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi Emmanuel Sinzohagera ari kumwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu no kurwanya sida umuganga Sylvia Zeyimana userukira igihugu c'Ubushinwa mu Burundi Zhao Jiangping hamwe na buramatari w'intara ya Bujumbura Engineer Desire Sengiyumva buguruye ibitaro rusangi vyitiriwe Mukenyezi Kibondo biri ku mutumba Nyambuye muri komine Isare. Ivyo bitaro vyuguruwe kuri uyu wa mbere igenekerezo rya gatatu gitugutu umwaka 2022 vyubatswe ku nguvu z'abenegihugu na leta bafashwe mu mugongo n'igihugu c'Ubushinwa. Userukira igihugu c'Ubushinwa yaje muri ivyo birori yitwaje ibikoresho bimwe nk'imashini ipima amaraso n'icuma gifasha abakenyezi bariko baribaruka n'ibindi. Zhao Jiangping yamenyesheje ko ivyo vyerekana ubumwe buri hagati y'igihugu ciwe n'abenegihugu bo muri komine ya Isare. Mwijambo ryiwe buramatari Sengiyumva yashimiye umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi we yafashije cyane muri uko kubako rw'ivyo bitaro atatera akamu izindi vukira gukunda uburere bavamwo. Yaciye asaba umushikiranganje ko bifuza ko ibitaro vy'akarere vyo mu Kabezi vyo kwaguka abakozi bo kuvura bo kongerezwa mu ntara ya Bujumbura ahandi yasabiye ivuriro rito ni ivugizo muri zone Gatumba muri komine Mutimbuzi. Umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi yakengurukiye umushikiranganje we yemeye ko haba ivyo bitaro mu ntumbero yo gufunyiriza urugendo abenegihugu acagirwa ko atanga impanuro ku baganga. Iyo umuntu ashimye aba yongeje tuba twongeje rero ko twashimye yabigenzuye yabonye ingene bimeze ntazoca hagarukira ngaho akarise k'ibikoresho narakamuhaye niyabona hari kandi yoshobora kugira azogire kuko ibitaro nyene murabizi bikenera vyinshi ariko by'ukuri tugashima ingene nyakwa mushikiranganje by'ukuri yigoye akaduha abakozi nubwo yakwabura amatara kumavuga ngo abakozi ntibakwiye ni koko ariko turakenguruka nawe mugire uyo mwitwarariko iyo deontologie yanyu kajya karanga mutima igandahiro murahira by'ukuri muyigendere by'ukuri mwumve yuko muhari kugira ngo mubandanye mbere erega mubyo muhari kugira ngo mubandanye ibitangaza Yesu Kristo yagiye adahejeje. Ikintu ciwe cya mbere yabona umuntu amwituye abona ingene yokora kugira ngo amukirize ubuzima. Abo niwe baganga twifuza muri abona umenga kuri we umugwayi by'ukuri yokora uko ashoboye kugira ngo arokora ubugingo bwiwe arokora ubuzima bwiwe. Rero nagira by'ukuri nsabe abakozi abakorera ngaha baturabira bene igihugu batuvura muze by'ukuri mudufashe mutuvure neza umuntu aje kubitura ntimudutuke. Abenegihugu yabasavye guheba ingeso yo guca ibirimi maze biture ivyo bitaro birinde coronavirus. Yarangije asubira gusabira ivyo bitaro imodoka yo kwiyunguruza no kunguruza abagwayi ikanakazire kazone kibuye ntiyakibagiye yagasabiye ko hoba ibitaro na Nyaburya abenegihugu bivuriza kure cyane. Umushikiranganje Nzeyimana yahamagariye abenegihugu kwijukira ivyo bitaro. Ngiki ikimenyetso rero cerekana ingene leta mwitoreye yitayeho bimwe biboneka amagara y'abenegihugu. Kubitwerekeye mu bushikiranganje novuga nti izi nyubakwa ntacyo zoba zimaze mu gihe zidakoze icyo zagenewe. Mu gihe cyose rero benegihugu muzaba mukitswe n'amagara musabwe kwivuza kanatsinda amagara aruta amajana. Ibi bitaro ni gwanyu mwumvise akababakiye ku magara yanyu muzonyarukire ngaha babakire babavure abana banyu mubazane ku ncanco kandi mwubahirize ikirangamisi. Abavyeyi namwe muzoze kubapimishiriza imbanyi kandi hakiri kare. Abaganga n'abaforoma bakorera hano tubahamagariye kubakira neza no kubaha impanuro zose zijanye n'amagara yabo kandi mutibagiye impanuro zerekeye irondoka rijanye n'amagara meza.
yasozereye ahanura abari aho kuvyara ku rugero ku neza y'iterambere ry'igihugu n'abenegihugu no kwikingira malariya mu kuryama mu musegetera. Radio Television RTBB Nijwi ryiza ry'Uburundi bwiza.